Ladies and gentlemen, uno musi ni vendredi, uno musi niho akayi kaba gashushe, uno musi ni ya vendredi bita furaha day, ya vendredi dusangira akayi tukavuga ibi na biriya. Men, uno musi tukavuga ibintu tabu, imwe dukunda kuvuganira mu ntamatama, imwe dukunda kwidoga ngo man, ngurya mo tipe ngo arasarisha. Hariyo n'umuririmbyi yabiririmbye mu ndirimbo yiwe ngo sigwanje. Uwo muririmbyi no musi tuza kuba turi kumwe. Turi muri Pam Channel TV, emission ni Kukai. Yo, ndacherewe mu kukazi. Zizene no cyose yageze ntaje kukazi. Yenu mama nasabuni yasuye kugura. Nasabuni iri muri douche mama. Ndacherewe. Reka tuyigure. Sawa rero mere, sawa undingikiye rero nsigiye n'akadimire kuguza kwinwera utoga ntuzo no mose uko ari weekend kandi ntusarisha n'akadimare gusa. Kevin ngusigiye y'amahera munsi y'akaradiyo. Sawa rero ma undungikiye na demire y'amayinite amamega yaheze. Kaza mwiganira cacu Kukai muri studio ya Pam Channel TV, muri kumwe na Pamela Irene Irakoze aka Pamela Blessing aka Chaponita dushaka à condition ko riba rya top. Coucou les amis, ni muri Pam Channel TV, emission ni Kukai. Akayi rero tuza kugasangira nande. Haratwika umunyarwanda rero ngo haratwika ngo hadashyasi. Umutumire wa mbere rero yitwa Laurent, akaba yarashoboye gushira amanga akava muhiri iwabo kuza gukonfronta ubuzima nyene bwo hanze. Aracari umusore w'umusonga. Karibu Laurent. Salut. Salut. Ça va? Meze neza? Yego ni sawa. Okay. Umutumire wa kabiri naho akaba ari Gina nawe aracari muhiri wabo kandi vraiment il est fier de ça. Tugira tumutumire rero aje rero dusangira akayi. Oui. Gina, tu es où? Je suis là. Ok. Karibu muri emission Kukai. Umutumire wa gatatu nawe nyene akaba yarashoboye kuva muhira hakiri kare agakonfronta ubuzima bwo hanze akimenya. Ivyo tuza kuganira no musi rero. Yarabiririmbye mu ndirimbo yitwa Sigwanje. Uwo nawe subundi ni big Zoe muri emission Kukai. Karibu Big Zoe. Vous me mettez bien? Vous mettez fresh? Furaha day, man. Les amis, abakunzi bo Kukai, hari ibintu twaba tuvuga ku ntamatama, tukavugira mu mazu, tukavuga twasohotse, ibyo mu kiparasarisha ngo aracari wabo, ubundi nawe ngo yagiye hakiri kare. Hari igihe abavyeyi urumva nyene bashaka kugumiza abana muri confort nyene, badashaka nyene yuko basohoka nyene ngo agende gukonfronta nyene ubuzima bwo hanze. Uno munsi nivyo byaduhagaritse ngaha. Nabona bano basore bari shock bya shek nabyo nzi bambatse abatemu bangurikira rero nimumbatse nkabonye ngo shik iraboneka Shek iraboneka ariko ngo shik bidashoboka tashi abantu nibaza kubyoroza no munsi urumva. Hari ibintu twama tuvuga ngo ibiki n'ibiki ngo ujya muntu narasohoka muhiri wabo ngo yango aracanye ubuhi vraiment. Reka rero no munsi bano bantu baduha umuco. Laurent twamuvuze yasohotse ubwa mbere muhiri wabo. Laurent ni igiki cyagutumye uva muhira urabona yuko kandi ndabizi ko iwanyu vraiment nyene meze neza. Ni igiki cyatumye warahunze byabaye ibiki ni ibintu byateye kugira ngo wumve umengo wo kwiruka habaye ikimana. Jewe akugira mve muhira kwanza nasohotse nkeza école secondaire ndaca nsohoka. Birabahita. Birashoboka kandi birabaho. Bisaba gusa yuko ufata decision ukagenda kuraba yuko ubundi buzima ukugerageza kubaho. Kandi hanze hari ibintu byinshi abantu baba barabona. Urafronta ubuzima, ama responsabilité, gutanga ration, kuri hinzu niba byoroshe. Ariko nyene narasohotse naho bitanyoroheye. Ndibuka ndasohotse muri 2013 juste ngiheza
ishuri nkiro nka diplome secondaire abavyeyi twavyumva kumwe ko bavuga bati ugiye hehe ugiye gukora iki kwe kutoguma ngaha je mpitamo gusohoka yego. Okay. Hariho Big Zoe nawe nyene yavuye muhira hakiri kare kandi vraiment nukuri nawe nyene vyifashe neza muhiri wawe byagenze gute kugira je ndashaka nyene tukure mu ubwo bwoba bw'abahungu nyene bumva kumengo waranabiririmbye mu ndirimbo ngabo ndaza kubikubaza mu kanya nyene je ndashaka kumbwira ico kintu. Jewe ngira ngo jewe antriza sinavuye muhira kare cyane c'est vrai ko nego nije navuye ijya mbere mva dimfura byarumvikana ko ndavuye ijya mbere nibiki mugabo sinavuye kare cyane kandi n'abavyeyi ntibabishaka cyane ko ndahava urumva abavyeyi bafise ubwoba bwa umwana yo hari ikibanza utari utavuga uti niyagenda hari ibintu bica vyoroha umuvyeyi hari abavyeyi bamva umenga guma ngaha banze wiyungunganye ayo mara kuja kuri halwaye peut-être yabike hama uzogende ugiye kurongora cyangwa ikintu nk'ico mugabo urumva hama ariho urundi ruhande naho gwa je mva hari uruhande rugoye guko navukiye benshi banze mba mu Ngagara muga navukiye mu Buyenzi navukiye ahantu ha 18 umwana bavuye iwabo kandi biragusha a 18 nguravi wanyu ivyi ngene umeze kumiri wanyu mu sivumbu 8 muvukana muri babiri uragenda urumva rero byasha bituma ugaca usanga wakuze ubona je n'imyaka 19 bakora ubuzi bafise amahera bibana nibiki ibintu nk'ivyo umva muri jewe nibaza ko kari karagumyemwo mugabo rero amanje mutwanje nakuze nzi yuko niyo natangura gukorera amahera ubukiro cyambere nzogira zo kwimuka nje kwibana vraiment ntiyari kubera ngo kuvuga ngo hari ikindi gituma ya nukubera ko nakuze ndabibona hanyuma rero gukorera amahera ukabivuga umuvyi agaca gutera isome natakuvugisha kubera byamubabaje nawe urazi umuhungu utange gushavuza mama wawe uri we durihiri guzi byose kugira ngo musire kuvugana atantuze mugabo navugana igituma nyamukuru cyari ico mugabo rero gira igihe ntebe ngende nuko nakora ahantu ahantu nakora akazi nashaka kugaheba kugira ninjire mu vyi wanje bijaye n'umuhamagaro wanje wivuga butumwa mu n'ivy'umuziki ndavuga nti imuhira ngahagarika akazi baranyica ngahagarika akazi ndiga mu nzu baranyica no umunsi umwe mama yagiye abona ntashe ni taxi rimwe materi inyuma mama arangira ati woragiye ndavuga jewe naraye kubwira ranse kuvyumva ndagiye n'ukuri bana ngo basi ko mbonye aho giye ntacyo bukamera abonye ko ni munsi yengiye kubana tugiye gusangira inzu n'undi muntu asanzwe azi umugenzi wanje ashagirira confiance aravuga ati ni sawa mugabo je mukuri ko ibintu vraiment nimutse kugira ngo navuga nti nkahagarika akazi ndi muhira nzobanza gufata umwanya wo gusigura igituma nahagaritse akazi hama ntebe ndo nk'iyo freedom yo kuja mu bintu vyanje nimutse plus ku bwa vision kubwo nashaka kwinjira mu bintu vyanje ndi free n'intuze ko navuga nti muvye akazi ubimenya yuko maze amezi 3 ntakora mugabo ntaraza kumusaba ngo amfashe loyer canke tarabona kane mu ndwi nza gufungura imuhira canke bitarahinduka ingene nsa ku buri ngose nabi nibiki azovuga ati ko wa mungu yarakuze yaratoye ingene yiorganiza wenyene intuze yego uko byagenze nuko. Okay, mwe babiri wewe na Laurent muvuze yuko abavyeyi baguma bavuga ati oya ntuve ugiye gashasheri wanje wewe nibiki aho kandi ngira bahora bana ba telefone wanyoye amatagarora usanye barambaza ko nafunguye pana kanya amata ko nafunguye amata wanjye panfe ko nafunguye ivy'amata sana nabavuze ko abavyeyi badukunda ari sigura ko twese twakuze barashaka kuba batakubwiye amata mugabo nk'ubu nimba roho iwabo yakuze bafise hari icupa muri salo ryararo muri kwe icupa ry'amata nimba iwanyu mwari muri fisi bisigura ko wanyu mutanya amata cyane ubwigiye cupa ni iyo umuntu agwaye iyo munsi ari umushitsi utegeza kugira effort bigasa neza oyibera kubara cyane turumva je je telefone okay ngayanywa gake namwe iyo uri muri zirawe ngayanywa gake je telefone yari ya uri bukutahe telefone ntiyari yo kunyibutsa amata vraiment yarabizo taramenye mbwa telefone uri bukutahe ufite ikibazo cyari uko ntituhave tubyuka mu ijoro tutakugurura uri bukutahe man hari undi muntu ngahagira mwatubwiye yuko bigiwe wamucokoje gute utwa tubwiye ngo turi shock ngo turi chic shake ucuradidinganya navuga ni shake urashaka kudidinganya kuri twege babiri ngabo ari aho shake
yabyambariye vraiment gina wewe biri different na Big Zoe na Laurent bobo ba mama bavuga ati oya mwana ni wigumire ngaho nywere ubuyi n'amata none wewe ukavuga ati jewe je suis fière de rester à la maison ni bon ça shaka rero ubwire bari kwatwumviriza ni kubera iki wumva nyene wo kigumiraho muhira bwa mbere na mbere twe twakoze tuba dufite abantu benshi muhira ku muryango munini tubanyeho nabo nyene bose bumva barakontribuwa mu muryango bagagira ico baterereye mu gusangira contribution hanyuma harageze igihe donc birahagarara harabayeho ingorane haragera igihe birahagarara turababujije kugenda turasohoka muhira mugabo rero ubu gusohoka kuja ku batante mu mafamiye rero twaragarutse umva ya confort yaragarutse ubu urumva nanje aho ndi sinovuga ko ari ngira ngo ni ikintu nta courage sinavuga ko ari ko ata courage donc aba aho bitandukaniye aba bagomba gusohoka baprouve yuko bashobora ubwo buzima bashobora kubamo jewe c'est le contraire ubu yanyaca koza ngo fise folie de grandeur c'est le contraire twicaye turiho turafungura mama wanje nawe akunda kumbwira ati none wewe imyaka 33 ukiri muhira kwa mama wawe ntasoni gutera kenshi hari igihe tubivuga nk'inkuru mugabo kenshi hari igihe hariyo message abatanze muga je nkavuga nti bon iyi confort bwa mbere tuba muhira ntidupanze nta muntu ari karanyirukana nta muntu donc ntasha amasaha natevye baranyugururira nkugara nta muntu duhurira muri douche dutanganwa niki nivyo nkavuga nti none jewe mve ngaha muhira amaca ngenda kubaho mu buzima bwa chambrette amasantimetero ngaho gusa chambrette big uracumwakira mu kanya umubari wumvise ibinafisi je nasabye big ni waca agukurikira mu buzima bwa chambrette duhurira amasantimetero tugahurira muri dusha n'abantu mu rupangu ya bwa buzima bwa privé hari n'igihe baguharurira kangaho umaze kuja muri toilette hari n'igihe bugara amazi ubuzima muri privé ucubutakaza ikindi naco ni kiba gihagaze no kuri budget je nkorera Laurent ntampemba ku kwezi ampemba kuri revenu no musi twakoze rero turaronka revenu dufata kwa 5% cyangwa 10% dufate twakoze twaronse nk'imiliyoni 3 arampaye 300,000 gaca gupanga chambrette peut-être ya 70-50 jana donc hanyuma gaca ndiha amatara gaca ndiha amazi gaca ngira ntibyemba amajana 3 ku kwezi biraheze donc kuri jewe sisura kuronka ayasigara ngo ninvestisse mu bindi donc batanguye kugukupira amazi batanguye kuguharurira muri toilette kangaho ujayo naho nyene n'indi raison kufise frigo cyangwa kufise les chaud n'indi raison ituma muri uwo mwanya nitonda niyo yo kuziganya ya ndi muri ca kintu bavuga ko dépenser moins et gagner plus donc minimiser les dépenses no kuganya plus mugamba muhira nisimanze donc bien sûr hageze turafise amatora d'horreur hari uvuga uti no munsi nahembwe ndaterera muri ration ndariha amatara ndagirane mugabo sinja kwiruka no gupanga no mpemvya byemba amajana 3 ndariha ration nkariha amatara harasigayeho ijana ryo kwinvestisa donc kandi urumva ibaze nk'umuntu aje akwiruka donc hariho ya confort ndondera ntayo mfise donc ya vie privée nagukiwe bifite icumba canje nshobora kwakira umushitsi ndafise ubwo buzima hanyuma iyo vie privée wanje ntayo mfise donc tubana n'abantu menshi mu rupangu ninza gacaza ku kwezi buri kwezi ngo zana amahera urumva ngiye kuriha amahera nafise n'ubuzima ntabayeho ko ndavyumva urumva nico gituma naciye mvuga nti bon ubu reka mbanze ndindire
nemere mbe ngaho mbe muhira ko bakinyakiriye ko bitararenga inkombe ngo umunsi umwe byasanga bababi jakati wewe urufunguzo twahinduye serire wewe twahinduye serire mu gihe batarihindura serire cyangwa ndarindi ayo amafaranga mpembwe ntinvestisa hanyuma yandi agakora ibindi komsa nashikanye kubaho bwa buzima ashaka mbona gusohoka ego niyo mindset yanje ndazi ko biga tutavyumva kumwe aza kubibaza ndakumbirije wewe uvuga ati ubwoba bwa comfort kuja handi mve muri iyo comfort meregwe nabi mu gasantimetero ku kandi urumva tuhurira mu madusha handi banyibe swime banyibe kwibikamba mu sangira ikamba mbiri akanyota gashire vraiment muri Pam Channel TV ntidusonza nitunyongoterwa kirazira vraiment na aga comfort kagumako kuri ji yacu turahana harasane urumva rero okay Gine mukanya ahejeje kuvuga ati Bigi ngo ntaza kuvyemera ngo araza kumwakira reka duhe Bigi nawe amwakire twumve ko ivyo bintu yavuze ngo agasantimetero ku kandi cyabivuga ko vraiment Bigi ndasabye uyu muntu abarira ubwo bamuri mu kumwica kuza gusangira je nibaza yuko singira mvuge nk'umuntu ari kwahakana ivyo yavuze kuko urumva nyene kwimuka nyene vyose yavuze birahari uraja kuri hiyo nzu kimenya gufungura nandi madetail menshi kwanza baho nibiki benshi bimvira kuryama no gufungura kuri bukiri muhira uhavuye tu yana n'amadebare n'amatrobare y'umukozi yo mu gitondo aguma gusaba nibiki hakwa kurutana rwaye mugabo urumva nuko ico kintu umunsi umwe utegerezwa kuzokijamo si kintu umunsi mushaka kudesida kutagira cyane kugira hanyuma ikintu utegerezwa kugira plus teba kukigira ndavite gute kare hambere hazo gushobokera kukigira kigire ni vyiza gusumba hama comfort y'umuhira nayo danger ihagaze naha comfort y'umuhira abavyeyi bawe bayishitseko bamaze imyaka 200 babana cya 15 cya 30 wowe ntushobora kuyikwima kuyifise kiretse nimba abavyeyi bawe bari fresh sana kuryo ahubwo bagusohora niyo comfort nyene ivyari muhiri wanyu ugasohoka vyo babiguherekeresheje nayaka nivyo niko ndavuga si byinshi no ngorane ni si byinshi nibikeye cyane gwe udashobora no kunabifatirako urumva kandi n'abavyeyi babigira abana babo sabavyeyi bose baryohera umuvyeyi vyo muryohera ku mwana wasohoka basi nawe gomba kaba ivya yarashoboye gutora bikeya mu vya papa akabimultiplier nawe kuryo umuvyeyi umunsi usohoka akubona ugiye n'ivyawe naho yo baraguhaye mutahe mugabo ugaherekerezwa n'ivyawe reje cyo mvuga nuko birasaba amahera yego mugabo birasaba no gufata iyo risk birasaba surtout no kwemera kuba muri chambrette kuzo mazena papa we yarayibayemo chambrette na papa we kere bukuraba ingene ariko aragira cyane oyo urumva si David si twese urumva urumva nivyo nakubari wamwe turumva urisha umuntu uramwisha ndaba araberewe nabi ikiganiro si cyaje nagira urumva ukuri ngaho urambura ikiganiro si cyaje nagira hari nandi bako barakiraba hari undi muntu ariko arakiraba ategerezwa kuba ariko ari cyaravuga ati basi nzogenda nshobora kubanza guhera kuba mukinanira basi kumutanga basi akumva umenga ndabizi nka mentalite y'abana bo mu Ngagara narahakuri kumva ko umwana wo mu Ngagara agombye gutangura step yo mbere y'ubuzima yoje gufata chambrette mu cibitoki uvuga basi ngenduku urumva nyina kubarira uramubaza papa wawe ageze ku university aje kwiorganiza n'abajeni bagenzi biwe aho baba akubwira hariho urumva kandi bo bari no mu gihe novuga ni coroshe cyane paraporo y'icacu bari mu gihe coroshe bari mu gihe no kuronka ubuzi vyoroshe n'ibiki vyoroshe n'amazu atazimvye mugabo ntibahereye kuba mu nzu zo mwirohero ko zari zihari inzu nziza n'igihe cya papa cunga ntibazibayemo abavye bacu bose urumva usanga mega baranazinanye kubera iki bahurira mu buyenzi kuri 25 mu nzu zizimbutse bahurira he n'iki hafi bose no muri restaurant n'amaresitora yo kumvikana na nyene restaurant mukarihira rimwe y'ukwezi muri batanu kugira muri he make muze muraza gufungura kuri gusa bose barahaciye kandi nta na kimwe kirahinduka c'est vrai hama hariho hasi ho guherako
rero umva simvuze ngo ndiko ntunguruto kigira cyane ko natunguruto ku muntu ari we wese mugari ugira umuntu amenye yuko hama n'umuvyeyi arashaka kubivuga twenga mugabo ntiduhendane umuvyeyi wawe azi yuko abavyeyi bacu bigiriye ama mariage bifite ama 25 ama 26 ans akubonye unase ku televiziyo yiwe muri salon n'intebe ziwe n'esume yaguze n'imisosi ku meza ari wayigura nivyo ndakora imyaka 33 ni 30 mama ngomba fata na 28 na 26 just tuyifate kuko imyaka 70 nimba utari ku ishuri urumva c'est vrai urumva turi mu rundi rungano rw'igisirimu abantu bose baja ku ishuri bagashika muri université nibiki umva ushaka usanga umwana mu myaka 28 27 akiri ku ishuri ari ku ishuri urumva nyine biragoye nyene ntuze mugabo uri home ishuri ryaraheze ku mugoroba ushaza ugagenda mu mamape naho ugomba ukabutaja mu birori byo kuja kunywa amadoze n'ibiki ugomba uje gusenga naco bitwaye mugako ugaca wiriwe ku matera ya papa imisosi ya papa uri uragora mere muri salon na televiziyo yabo ubahindurira amashene wanka kubashiriramo wanka mere shakurabira ninde mardi we nawe usimuvishushe numbaze kuri interview kuri TF ngatabara ushwanira televiziyo yiwe ko ufite imyaka 30 ningahe bikaba bitakumeta marareze gushwanira telecommande na mama amen hari ikintu tagenda neza hari kabeme akantu kawe nayo kinuze urumva mugabo boneka ndivuga ngo ikintu tagenda neza antwo karukari gakwiye kugira kagutume ushaka kumva ukene gukirira nawe ubwami bwawe kumwe nawe ushaka kuba ufise aho hantu hawe siri kuvuga ngo wowe uri umunyamakosa ngo wowe wasohotse avant combien ngo tu as raison n'ibiki n'intu kintu nk'ico mugabo ni kugira ngo ubazane iyo kubaha iyo prise de conscience hama kandi urungano rwacu ndanabatahura cyane surtout abakuriye mu muco w'ikirundi ibintu byo kuva imuhira ntidukuravye babitubwira ki surprise baradusirpena mu kubitubwira yachaka bikubwira mu migani canke ukatagura ugatagura kumva ko musigaye mugundana na mtama umenga mu kutana makiki bitahora biba mugurumva ndibuka je ncimuka hari umubiri yambwiye ngo mbwiye muhira akora mukanya kamere n'ibiki cyane umubiri yambwiye ngo waravuye muri binibe jari muhira ujari ujya ukajya makuru gusa n'ibiki uhava guruje kugira iki uruve waravuye muri binibe nibera kwarira kandi umuntu yabimbyi exactement umuntu ndetse imyaka 12 cyagere mira barafise ngi 40 canke ibiki yo nubaba muri wabo ego nubaba muri wabo kandi ndakwiye guco yabimbwira wowe yakora ahantu afise contrat y'université n'ibiki wavuga ati we yo ya 200,000 urazi byeri birimo kandi muhira kuva mvuko umunsi ajya mu cumbi we imuhira kuva mvuko umunsi ajya mu cumbi we ngira yabivuze ati fisa agacumba kawe je ndakubarira mugabo ntuzi swing nayo ihari mu kugira ko kacumba kawe wanakirihiye navyo birafise ubundi ye bana yiwawe umukozi umbwira uti bihindukize kubitware kuri yabijane hari biragira ko kantu hama deke ubishitsemo iyo ubonye ikintu ntugikunde ucangura kwiga kucameliora ninde muntu ari yimvira guhindura intebe zo muri sari wabo bishoboka papa na mama ariho bari nagomba gukorera miliyoni 3 nagomba gukorera miliyoni 5 ntabishobora kugira mugabo uricara muri sari wawe ukavuga uti kameme aga televizion iyi televizion y'igisusu ifoko ndayikuraho nkazana ekran urumva mukagira umugambi kugira umuntu akubwiye idiri uvyumva muguri muhira umuntu akubwira idiri rya 500,000 gibiki kavuga uti ebana tageuza iPhone nzogura 10 nzogura 12 kubera ubu uri muhira uca propose plus ibintu nyene bya internet cyo kwiryohera gusa n'intuze ucugura ibintu ushaka hakugura ibintu ukeneye mugabo uri wawe maze kugira iwawe amahera ukuyabona uyabonamo ikintu ukeneye apana ikintu ushaka rero urumva nuko nshobora kuba narahereye muri chambre nataya nahereye mugabo ukayivamo urumva ukayivamo ukaja muri chambre na salon ugatebuka ronka akapoteze undi musi kazitombora sometime akapartema ko hejuru amundi musi bigombye bakabikuna ikuzimba ko kubera iri mu kinindo canke mu kinanira canke mugako baze kugira umunezero kubi wawe bitangura ushaka kubi wawe bigatanga kurikira ushaka kubi wawe heza hanyuma bigatanga urundi musi umva ushaka kubibanamwe n'umuntu kuko nitunahendana ya même temps kuja kubwira umwana wabandi kumukunda nibiki usimyaka 30 ningahe naho usimyaka 25 n'itandatu nibiki abakobwa kuve muhiri wabo bavyumvira kirikare mina muvuganya kumva wowe utakwamere nibiki sometime namerera na gutelefona kwaza ngo hewe ngo ivyo kugira ngo tugusigire cyangwa tugire no munsi ntuze yo
habe murumva ngira ngo n'umukobwa arabega umutwe akavuga ati exactement uyu mwana ashaka kuntwaraye kuko nikikugira umugabo si imyaka 30 ninga ari igihe bugara wazanye uwo mudemu nyene ati harageze amasaha yo kuryama yasasi je ku abavyeyi bakwemera kumuzara gushika amasaha n'ibindi ngira babikwemerera none ndakubaje none warigeze utegurwa mu buto bwawe genre bakakigutegura ko ico kintu parce que bakunzi bo kukayi mushobora kwibaza ati kweki nahamagaye abahungu harya n'Imana yaravuze yuko umuhungu canke umuntu w'umugabo ari we mutwe w'urugo canke iki niwe Imana umengo yahaye responsabilité umuntu w'umuhungu abakobwa bobo birumvikana agiye hanze biragoye mugabo umuntu w'umuhungu ifoko atangura hakiri kare kujara confront ubwo buzima kugira ngo one day azobe responsable y'umuryango ico gihe ni cagera none gina ntiwigeze ico kintu ntibigeze bakikureresha kubona ko one day bizoshika aho uva muri zone de confort ukaja gu confront ubuzima busanzwe kuko ndibaza ko zo projeta igihe ni cagera wowe ni wabibona ko bikenewe kubera si ngombwa nibaza ni wagira mariage ntuzoyigira kwa mama wawe ivyo mugabo kahora kagucamo kameme iyo byiyumviriye bigenda gute hoho umanze umbwira ico kintu ntibigeze bagutegura wumve kuvukira mu bwana kubera ico kintu cyose kiravana uwe yarabibonye kubera yabaye mu buyenzi kabona ingene ibipeti bya 18 ati urimenya nimburara mu giti nimburara muri muki birakuraba kameme haraho yabibonye wewe naho wigeze uyibona bigutume kugira référence référence je mfise niyo umuryango munini nabwiye tugitangura ko muhira twe twakoze tubona hari abantu benshi muhira nabo basohoka muhira hakiri kare baraza donc abantu aba oncle ba tante baza muhira donc kukiro tuva tubanye turi abantu benshi muhira donc niyo education officielle cyane officielle education twese turi hamwe hamiki naco bon je niyumvira ko papa w'umuntu niwe yo kwigisha cyane ku bahungu niwe yo ari model je nta model mfise paternel papa yapfuye hakiri kare puis harabi kibazo mama turatandukana na nabivuze tuja kuba baba batante bagize mariage tuza kuri wabo tugana donc ni vya bindi nyene nta model nta bon ni model dufise ni ya bwa buzima bwo muryango donc la éducation est gusa fise ni éducation ya nakivuga mu kirundi ya entrepreneuriat ni investissement byose donc kuvuga ko ama ngiye ni comme calcul ni calculer yanje bon ne faites pas chez vous ne faites pas ça chez vous bon jewe ni chaki cyo kugira cyo kuinvestisha cyo kudasanzaguza amafaranga bon ugiye mu buzima bwo gupanga n'amafaranga asohotse donc report muhira ndafite opportunité none munsi naronse ifaranga ku kwezi no yampemvye ushaka kugira donc kuko twese turafite devoir yo contribuer yo kuba responsable yo kugira donc urumva no munsi ndashaka kugenda nkabwira umuryango nkabwira petit frère nkabwira mère n'abandi turi ko navuga nti ku kwezi mu ndeke ndafite projet ndiko ndakorera quand même la contribuer yego donc tubaye mu rugo buzima twese turakora tamwe wese arakontribuwa nahemwe ndakontribuwa tukagira dukeneye guhindura dukeneye hari ikintu casambutse tukavuga tutoke no kwezi n'ejo naronse reka je nubakisha ari amazi yari iki donc twese turakontribuwa ngo nkono munsi ndashaka kuvuga nti no munsi nahembwe bwafise amahera make yo gushira muri ya projet yanje rero ndabasavye ubishoboye agire donc muri uwo mwanya je ndi muhira aho ni muri kayanje je personnel mwanya je ndi muhira ndafise opportunité yo kuvugana n'abandi tugafashanya mu ntuze bitandukanye uri wenyene ntawo DJ nyene ntawo nja gusaba ntawo nja kujya numva nukuvuga ko DJ nyene nimutse ubuzima bwo gukonta ku bandi
kuri bamwe nasiga muhira ku bavyeyi ko wabuhindutse ni bimwe kera baca bakubwira ati ni kakoba nyene ko kuguma uvuga ati jendi jenyene nta muntu nzosaba ati ni wabishobora kubera unye ibikunda yuko satisfaire mes besoins bijyari yabivuze donc mu buzima bw'ikirundi ntitwakoze bitubwira rero n'umuvyeyi n'umwana asohotse aje kumva se bambwira ati ubu rero wibonye ubwanwa ngo ntigukeneye imfashanyo yaje urumva amakomantere wasanga ari uko nyene abavyeyi bayajize donc je nkavuga nti nimutse zisubira gukonta kuri kumwe bahara bamfasha ko bahara duhora dufashanya muhira ubu c'est moi seul chacun pour soi donc urumva nanje mbambuze ya opportunité yo mbambuze ya opportunité urumva nimutse umwanya kuri stade nari nzigeze ko ya projet casubira inyuma ngahera hasi uko urumva cantegereza gusubira kugira wa mukozi bon byinshi nizo tedere nta mukozi nakenera bigime ngo arafise akana agomba kuvuga en fait mugabo urumva danger yahagaze ni hamwe yo projet wo investisamo ejo mu gatondo projet ukayishikako twese turazingene projet zifonctionne tuva ku miliyoni tujya ku ya 2 millions tuva ku ya 2 millions tujya ku ya 3 millions donc nta musi rumwe uzobaho udafise projet uri kuragira nijyari kwimuka kuja gufata izo risque zindi navyo bizoba projet kuko nayo ni projet kuko no musi mbusi ya 10 millions dufate ko mpera no mwaka urazikwije urashwa projet yawe stable rafise 10 millions yayo umwaka uri kirozo cha wimuka no projet vyari yindi ushaka gukura muri iyo business muri ico kintu donc bigahera kandi muhira comfort igumi hari nimba hari gihe unasanga d'ailleurs peut-être uwobuze ko imira muna contribuer n'ibiki hari umuntu ashaka ariko araturaba ifite abavyeyi biwe papa we na mama wiwe ifite akarotrete keza umuceri n'ibiharage bitazokwigera bibura n'umusavyeyi batashe iyo nzu imiceri yagarasha kwandanya biboneka biciye ku bavyeyi urumva ugasanga wowe uvuga uti ebana kubera ko nje nja gufata ayo mariske niyo naho nabamaze kugenda ivyo kujye muhira birahari n'abashitsi baje barajya urumva rero ngavuga ni danger ishobora kumera nuko zone de confort umuntu arayimenyera agacika umuntu arayimenyera agacika imbohe yayo si tuzi ko ari ikintu ico kintu kurareka kugira utegerezwa umunsi umwe kuzokigira ubishaka utabishaka ni kuvuga ni umuntu umwe nibaza ko ari ruwaye muri physique yuko objet idashobora kugira mouvement ngo uve kuri point A ije kuri point B bata exercer ko pression donc bigeze iyo principe twizanye ku bantu ni bibiri ahantu ndi uno munsi ntishize ko pression jewe jenyene ngo ndahikure nitware muri nikure kuri A nijane kuri B kubura ubuzima no kubugeze ifo ko umuntu ayavance atera imbere wanse kuyishira ko wewe nyene kuko utegerezwa kubuja aho hantu uri hari sanse kuba hagaze undi muntu après niba Imana yipanze ko ari après 5 ans canke 10 ans utegereza kuhava aho hantu wowe rero utishize ko pression shiva hanze iyo pression iva muri wewe ni nziza kuko niyo version original Imana yateguye iyo pression iva hanze siyo version original Imana yateguye ni kujya kwigi igi agaswi ariko kimeneye igi kakavayo karabaho ukameneye karapfa niko kiyugururira nta ukugururira donc aho hantu no munsi muri zone de confort niyo danger yayo nuko munsi umunsi umwe azo bivuga ati oh yaranse kwa avansa ugasanga warukene juste agakuga togera wa avance uwo munsi ngo avansa bagakoresha ikamyo donc ugasanga warateye iyo ntambwe muga nico gikomera ufise cyambere ufise mu buzima Laurent wewe warashoboye kuva muhira hakiri kare urakonfronter izo realite zo hanze none kandi mu kugenda ndibaza en tout cas ko kantu kakoba uvuye muri zone de confort kaba gahari kubera ntubuzi ibyo uzohura navyo hanze uvuye aho wahora ufungura saa sita ugasanga uno munsi ni usigaye wimenya ku mukozi aho wahora usanga isabuni iri muri dushe ugasanga ni usigaye wigura korogati yaheze umaze kuri nibaza ko wa conference wahuye n'ubwo bwoba none wabusurmonse gute mbeho ibyo waniga ibyo watinya warashoboye kubisurmonta uno munsi bimeze gute jewe ncimuka nkiva muhira ni decision itanyoreye gufata kuri jewe nariyumvira ukuntu biri bugende ariko ndibuka igihe nshaka kwimuka natangiye kuba muri chambrette nari hayico gihe 40,000 hanyuma
nari mfise ndibuka mpejeje kuri avance nari nsigaje juste amahera kuri ukwezi kumwe n'amahera nshobora kurya nk'amezi abiri muga ndavuga nti après tout reka ngende ibyo nzohura navyo nzobisubimonta ukwezi kwa mbere kurahera ndariha nsigara ndi vide nasigaranye amahera yarasyo gusa ntashe mwijoro shitse muhira narumva ejo bizogenda gute bikama kwiyumvira ikindi kintu ushobora gukora cyangwa ushobora kudevelopa kugira ngo ushobore kuronka aya mahera kuriha inzu kwezi guheza kwezi kwa kabiri ndaguherana kwezi kwa gatatu ndakuriha ukwezi kwa kane pour vous dire yuko bitama byoroshe muravyumva ubuzima ntibwama bworoshe bafite ubuzima nababwira abagenzi bumeze nk'ibarabara riduga igitega hari ahagororotse kubera iki gitega pana ingozi nashatse kuvuga ruguru nashatse kuvuga ahantu hose ruguru reka dufate basi ibugarama ni hafi kugira ushike ibugarama hari ahantu hagororotse hari ahantu hari amakorosi hari ahantu hari ibinogo hari ahantu hari amadodani ari bashakira igoye mvuga igibururi uciye mu rumonge surtout voilà nashatse navuze iyo burumage baranahakoze mugabo ari ahantu ushika hari amakorosi ni ikibazo gikomeye navuze aho nkunda guca ahandi haca gakeya cyane gose yego nzohaca nawe voilà hama iyo ushatse ko ubuzima bwama ari ry'ababa rigororotse ni ikintu kidashoboka kandi ni ryari uvuga ngo urabishoboye je narabonye ko Imana yarabanye nanje nkafundikanya utuntu nkadukora bigacamwo nabaye muri chambrette kiringo c'imyaka 2 mu nyuma ndayivamwo nimukira mu Kigobe ahantu nariha amahera make yasubaho kuyo nahora ndiha chambre salon ndayibamwo ubu umba ku Mutanga Sud mugabo urumva natanguriye mu Cibitoke umwana avuye umwana wo mu Kinindo ese oya abantu benshi banzi ko ndi umwana wo mu Kinindo ariko sivyo jewe bacunye ni mu Cibitoke ni mu Cibitoke mugato bavuye mu Cibitoke turi mu kira mu Kinindo à un certain moment mugabo je nimutse tukiba mu Cibitoke iwacu hari kuri 10 nja kwimukira kuri 13 haragera igihe nkabura ikintu cyo gufungura muhira ibyo kurya bihari muga nkiyumvira nkasubira muhira banyumvira kwiki ucakubona ko cumengo nasohotse hataragera nkemera nkafungura rimwe ku munsi ako kano kariye na masculinité kugira ngo basi ntibave bancisha mwijisho yatamara mse gufungura cyo umunsi wo kuraba film kandi na jeune forcé uwo munsi navuga ni Evan umunsi navuga ni uwo munsi nta bintu mse byakora hanze ngaca ntekereza ngaraba film ikaryoha birayishitegeza kuryoha uwo munsi ni mu mutwe kuko nimba uvuye muri mwicaye mu gitondo ukafungura midi ugafungura no mwijoro ugiye kwibana hari ibintu bihinduka kuko nubundi nibuzima bwahindutse ariko nta kintu kiryoshe nko kunywa coca uyiguriye nta kintu kiryoshe kuja ku meza ugafungura ukiserva uvuga uti nje yatanze ratio sinzi ku bandi muga biraryoshe hama rero wambaje no kwamburira irata muri salo cyangwa kajyama ku itapi poko kubwira tosha bucafu bari bazikore munzi wawe uzurasaza zirire siko igombe urazi ari nyene utahurushe abo munsi nyene ukabushushe ushaka gushikura aba match NBA sinda football ushaka kuraba aba match n'ikintu zeye aho kabisa cyane ko guca mu cumba kwambura impuza ngaruke cyamburira muri salo tuko aba match zibiri ngaho gashira amaguru ku meza ndiruze urumva amatara utari hana television urumva biraryoshe c'est vrai ko agatelefone kanye n'inzu ubona ko maze kurenza ko iminsi 3 umutima nyene uragira bumbu ubwo umutima ntugira bumbu kugira ukwice abo kenshi uwo mutima uprovoka avuga ati hewe umutima ukubwira ati activize indi antenne antenne uduza nizikeya nizigikuyogera zishore kuri ivyo byose antwigiye cyose haba hakuka challenge nkako ka loyer kumsosi canke ibiki ni gushaka kuvuga ati ndapfuye reka nisurire muhira nintuze mugabo biprovoka ukano kawe ka oya iyumvire kandi iki naco gikomeye cyane nuko ibibazo ntibiza kugira ngo bitwice ibibazo biza kugira ngo bidukomeze uba plus fort ibibazo wahuye navyo bigutuma ukomera bigutuma wiyumvira ibindi bintu uko bigiye karabivuga udevelop izindi antenne rero ico nobwira nk'abaje nomeze nkandama batinya kuva muhira
arafise akajambo ndafise akajambo gatoyi J'essaie de minimiser les risques. Restons à la maison. est-ce que none iyo nava mu igihe navuye mu bisanzwe nibaza yuko sinzi umuntu yavuze sinzi ko ari byo abantu barakunda bakivuga ngo mu gishinwa ngo ijambo risque ngo bisigura opportunity sinzi ko ari byo sinzi mpora numva abantu babivuga mugaje nibaza yuko ko turakazi nk'aba-entrepreneur risque rien n'a rien ni processus kandi avec la vision il y a la provision je ngo nataka reka ninde muntu tukiri ku ishuri cyangwa no bari ku ishuri no munsi ninde muntu yigeze afata decision ya trimestre ikurikira nzo kwiga cyane muri iyo trimestre yaronse amanota meza nta na rimwe wafata decision ko muri trimestre ikurikira nzo kwiga cyane iyo waronse amanota mabi nivyo ndakubarira rero risque kubwanje risque nta na rimwe mutwe wanje antwa kuri experience maze kugira kuva nimutse umva je muhira hari papa hari mama dukundana duhuje swingi duterani tuyaga dutera inkuru zimwe twese dukijijwe twese tujana muri sport nibiki yari binibe avre pari ntuze ngarumva nuko umaze kwimuka ndagutuye kwanza igisho papa wakurabu biwawe utaranarongora igisho ngena nyina yagukeneye ngena kwandikira message aracha habaye iki bakoze ati wowe umwanya ryari muri no somene ngavuga ati uribagiye ko nawe mu magana 9 y'ijoro urubokoresha chaha noza habe kumaze umunsi mfise umwanya muri no somene urumva ico kintu ni ntuze nivyo ndakubarira ikindi naco avuze ngo minimiser les risques burya ni kiki burya kuvyuka ni risque gufata bus uvuye muri ugiye muri ville ni risque gutora umuduga ku bantu bafite imiduga ukanyonga utazahuca ni risque sivyo kuryama utazi kuza kuvyuka ni kikubwiye yuko usinziriye uza kuvyuka kuri muzima kujinja utazuwa zitetse ni risque muri restaurant hamwe tugunda kuja mu bwiza kurya mu buyenzi gufungura mu restaurant ni kikubwira yuko biri safe akantu baza gushira nta kintu kibe kubwira yuko bitiri safe no musari mu minwe ahubwo nabatoshiramo akarizo ko wifi maze iminsi 3 ngoma kubwira burya risque ya mbere mbi twama dufata ni kudafata risque kudafata risque ni risque ikomeye gose kuko kuvuga reka ngume muhira sinje gupanga sindi herwaye ivyo kurya biriho icayi kiriho mama ndamubwiye ati nguraga costume acangurira iyo ni risque ikomeye cyane kuko ni bombe izo havi turika muri kazoza oti saba bye bari guri ko turayerera kaza ariko navyo zibona namushigira intara karagaciyemo ko tuzaba tugira deba kuri fashion wogira uko gusa ukabereka iyo bretere gusa abereke bretere gusa kubadi kwire iyo bretere rero na mama ntugira ubwoba byose birashoboka abo kubikora kare bigutuma kukomera no gufata responsabilité hakiri kare kugira ngo niwahura n'ibibazo ejo bikorohere kubisurimonta kwa Iragishira ko mama wagukumbuye urazi ko ariko freme uradekura kandi kantu ko muvyeyi kandi ohabuzaga big uvugisha ko nahora kwitegurira akateka kantu kamati haragira nigendeka kumubwira ko nzakugera kagenda par surprise gira niyime no mutwe ko kumbwiye kuza kuzara bigira birefu kabwe mama none ndumushitsi nyene mugabo urashaka gukunda inyama y'ibitunguru urusanga yiteguye kuba yazikuza aje salade Laurent komereza aho nyene none widebrouiller gute kugira ngo uve mu ivyo bintu urabona ubuzima buragoye nivyo niko ndavuga harageze igihe byababara ritumbereye ndarivamwo nja mu korosi ryari ryoroshe ndarivamwo nja mu babara gibinogo abantu baca mu rumonge barazi rya nyene rimeze ntushobora kugenda kuri 80 km/h teza kucupungutsa so nagize ibihe bigoye ncamwo kugeza yaho ndengera ico ndavuga nti ikintu cyuzimwe amafaranga no gikora nca ngenda mu isoko bajya mu kinama ndabajya ba mama baranguza intore baranguza tomati ndabegera nibegera barambaza ati uvuye ushaka kudushorera nti wapi ngomba tuganire iki nje nshaka zo turadugana rugu kurangura intore nzo tomati munshiremwo basi nshiremwo byitwa yuko ari ivy'iwanyu mugana nshiremo dukeye ndonke amafaranga makeyi ndayashaka tubarambaza ati uko tubona usa n'umwana w'Ibujumbura barambaza ati none kumengo ntibigusa kumengo ntusa nabi ibintu zo bishobora wewe uzoduga muri kuko baduga mu miduga apana aya ma probox canke iyindi miduga twaduga hejuru muri dina
tugenda duhagaze dufashe hajya dugaca mu binogo tiki mucituke ca Rugombo iyo yari bwarikore ubu risa neza ryari bwarikore tukagenda mugabo babanje kunkumira ngo ati no ntibishoboka wategeza kuri muhira wategeza kuri kwishure bimeze gute ndabinginze mumfashe munyemerere ndanabagura n'ibiyeri baraminyemerera ndari mfise umutahe wa 45000 tugiye safari nkagaruka nari mfise inyungu ya 30000 hama turakora cane njana ndabona iyindi groupe y'abandi ba mama nabo barangura igitega mu mutoyi barangura ibintu by'amavoka ivoka biranguye ico gihe umufuko wari 10,000 ugaca kuzana ego bakawuzana ngaha bawuzana ku 10,000 wacuba muri 20000 ngaha cyane guca 35000 donc minaho donka ko 15,000 ndakora ikindi gihe tugenda ahantu bita imuramza mu gatabo cha turangura ibitoke amateke ibiraya gucyo donc lundi nafise ahantu nja mercredi nafise ahantu nja vendredi nkabicagira ahantu nja camba wa mutawa 45000 bija gufa mfise umutawa wa 1,800,000 kubera umuduga watemvye ngaha mwijenda wari kuraza ibarabara bajyaryarunukengera igitega kica kiratemba n'umushoferi yapfuye ico gihe twe twaje muri uwo muduga barupakiye imizigo nca ndahomba Burundu mugabo wari ufise umuriyoni nari mfise umva mu kiringo c'imyaka 2 navuye do 45000 à 1,800,000 tobyo byose birashoboka mugabo abagenzi banje barazi ibintu nkora bari abantu bake cyane mu gitondo nazinduka 5h du matin nambaye ikintu bita mu kirundi inkima sinzi abantu bazi kirundi inkima no kuvuga impudu z'akazi ngo z'akazi hama je nkaca ngenda tugiye gucya tugarutse je sina detail naca niheka kuri baba mama bajya ba mama bagaca babigura nko kumingo niza baba mama je bakaba bazi yuko ati nakafise yo nk'ivy'amajana 3 ko biguze kandi bacangirira ubuntu bakaza gusora izi wanje je nkaca niro turangafata ga taxi vero nkitahira Mikatira cha kontu safi kumugoro naca nambara neza ati none umutipe ani hakivyuka avuye he kumbe mvuye hari ya ruguru kandi ikintu cishe twebwe abana bo mu gisagara ikintu cyo kuvuga ngo baraza kuntwenga ngo fisi igipapuro niki gukora utu ico nikindi tuzovuga ko ico gihe bihomvye nace ngenda ndafata ikibanza waratsinze isoni ego oya none ubundi bwo wewe ugumura umupfasoni ugumeze neza usa neza umufuka atani 10,000 ufise nikibazo wambaye ikoti nkiri ryanda mama rizimvye nikibazo ico gihe rero coco rero carankoze ko sana je nize école primaire muri quartier 6 nibaza bigarahazi quartier 6 hajya bita kwa Makumbani kuba narize hajya nkaca nza gutandariza amakara quartier 6 nyana ya hepfo hari ahantu cyari kibanza kinaza ko kizi ubona muri 6 ucinjira gutya hariho ahantu hari ikizu kitaheze biye y'amakara yari wanje harageze igihe rero umukozi aragenda amara y'imisi myinshi yari yagwaje umugore ndi ntacinge ndagenda yipimira abashishwa kugara ikibanza cyandambara nk'imagenda yanda zipima hari nabana twiganye banca kati uri mu biki urututiza amakara wavyubahutse ati burya munda hari inzara nta kintu na kimwe utokubahuka kandi kubona kuko naka ngo aranzi ngo ntambone kubera iki biramushaje mu naradandaje ikiringo c'amezi 2 meza kandi nibaza yuko ndabivugira murambira ko arivyo canke mbeshe uno munsi utari muri business z'amakara utari muri business y'umuriyoni nibiki mugabo experience wakuye mu makara byaramfashije cyane kuko byampaye yuko mbona ko burya buriya bwose nta kazi kasuzuguritse abagazi kasuzuguritse nakazi katariha bundi bwa ikintu cyose nawe gikorwa ikoramo 1,000 kino gikoramo 10,000 ça va d'autant plus ko kuri ikintu cinjiza nazo hamwe barabara gohe kado uri umuhungu y'ibihumbi ayi ujumba ni umuntu wotembera muhuye akaca guha 10,000 atacu bamukoreye precisa yuko naho umuronka bari kwakugirira nabi kuko 10,000 ujye bwiza bwo kubironka no kubikorera kuko amahera ronse wakoreye uronka amahera ukaronka n'ikintu kiruta amahera kuri caractère no kubumenyi amahera ronse utakoreye uronka amahera ugatakaza kuri caractère ugatakaza no kubumenyi kuko waguhaye 10,000 arazi kuyarondera toge ntafise 10,000 gusa arazi no kuyarondera nawe ariko guha umuriyoni we aguhaye umuriyoni utarondeye abakwatse capacity yawe yo kurondera umuriyoni ni kuvuga umuntu agwaye umuriyoni ashaka kwatsa miliyoni 100 kiretse aguhaye miliyoni hari ikintu wakoze
sinzi akantu nigeze gusoma mu gitabo akavuga ngo après guerre mondiale mu Budagi kugira ngo abantu bagumye mentalite y'ubukozi leta ntihari suje bwo guha abantu ubuzi nibiki yagira systeme nk'ubu bakaza gutuba bakavuga ati no musore za gutora abajeni jana muri no quartier niho akazi kabonetse nakabana ijana bagaca batwara ahantu bakimba ibinogo hama bakabahemba bagataha bukeye bakagenda bagatora abandi ijana bakabatora handi himvye bya binogo bakabatwara kubifurira gusa nta na kimwe leta ari kwirinjiza muri ivyo bintu yariko bafasha gukipinga mentalite yo gukora kugira umunsi leta asubiye kurodema rigashikenera abakozi izo sanga abantu b'abakozi mu mutwe kwanza batari binebwe batamenyere kumva turashaka kubaha amahera yo gufungura kugira abantu ntibapfe mugabo ifo ko bagumana mentalite ko amahera bayakorera atabundi buryo bari gukondera amahera ni kuvuga deke nije gituma ubona ko après guerre mondiale Budagi bwafatiwe ibihano byinshi bwagushika munsi imiduga ikaze niyiva cyuma bikomeye niyo biva bari tranquille bari ngaho bacunze mentalite bavuze ati ubu tufise isura mbi ku bindi bihugu nibiki mugabo twebwe ntidutakaze mentalite yacu yadusanganywe yo gukora rero urumva byo kuvuga ngo amahera we yatora cyangwa umuntu yo yaguha cyangwa iki cyangwa papa yomfasha cyangwa donc meme nivyo vyimuhira niki cyo n'umuvyeyi afise amahera ifo ko yaranje ukuntu abana amahera yiwe atasha gutuma abana be bavuga bati bigenza nko kumenga nabo barashitse niba papa wagendera muri Mercedes uco mvuga nawe nivo yawe ni Mercedes no papa wa Mercedes arazi ngene bayishikako kuko yarabaye hagenda n'amaguru mugabo uvutse deje wanyero Mercedes donc nimba umuvyeyi ushobora kugufasha kuko ntagirebwe bya bindi bya kera ngo genda n'amaguru kandi afise imodoka no mugabo ashobora kugufasha mu mutwi wawe akahatravaya ku buryo igiciro cya Mercedes nawe yisanze muri wanyu utegereje mugabo umenye igiciro cyayo umenye ingene bayironkako ntukure vya bindi umuntu ujya mubone ko akubwira ngo $100 n'amahera ya atari ngo ntana ntuze irimwo ukaje $100 uri kuvuga $100 urabotse no kwecesha mu kanwa wowe urabaze ko afere kwinjiza miliyoni 2 kwanza wewe nivyo ndakubarira umuntu narakora afere umuntu narigera akora afere ishaka kujiza ni miliyoni 2 ukuvuga ngo $100 si ibintu vyatara uvyo nuko uravuga nibiki mugabo izo mvugo zuko nizo mvugo ziyerera mu bantu kareko kwa muntu mugabo umuntu akwiye kumenya agaciro ka 100 ka 200 kuvugana n'ababosi batugishijwe no kudanaza inzoga bakubwira Amerika yunguka umenya agaciro k'amahera wowe uvuze ugasanga papa wani rurangiranwa mu Burundi yatunje no kudanaza inzoga zo muri Brarudi utazi yuko ikaziye itunguka ikiyeri cyangwa yubuka top kiyeri ukavuga uti amacupa 12 yose ngicupa rimwe ko ari birefwe icupa nirishika nivyo ndakoroga cyose wa parvenye gute kubu boss akomeye mu gisagara murumva yuko iki kintu umaze kuva muri zone de confort cyane uri umuntu w'umugabo bikuzana ntibikuzana ahantu honyene wo gutsinda ubwoba biguzana ahantu hagutravaya ikintu cagazwa kuri amaboko mu muzo kuko uri kuriyumvira ejo nzofungura iki ejo uyu mukozi nkoresha nzomugaburira iki ejo mbebe ubuzima buzogenda gute biragutravaya no mu bwenge bwo gukora mu bwenge bwo kumenya aho ama opportunity ari ico gukora nyene donc iyi sujet yabaye nini nanje naryohewe sana nibaze yuko bakunzi b'ikukayi antuka mwashoye kuronka ikintu gikomeye gose mwumvise ivyo batubwiye sindi bigaruke ko zeka sabe Laurent ukunyene hama twumve ko Gina yaragifise ubwoba twumve ko ari cyo yagize ico yovuga nawe nyene na Biggie ahereze mu majambo acagaguye hanyuma kubaryohewe bose tubasabe muzose kwandike commentaire mudusabe ko abantu abaryohewe n'aba bantu nzoba bagarukanira nimwe abasaba ego Laurent akajambo kanyuma watubwira nakaye kugira ngo dusozere ikintu cyambere nashaka kubashimira kuba mwanyumvire ko muri mukantumira hama akandi kajambo nubwira abariko badukurikirana umugenzi wanje handama yavuze ngo nukugabanya risk nagira mpereze kwa kano kajambo akomeye cyane gose risk ya mbere mu buzima umuntu afata nukudafata risk ahubwo risk ya mbere nukudafata risk donc twemere tuhari ikintu duheba kugira ngo tugire ikindi kintu dushikako murakoze Gina kuri iki kiganiro twagiraniye n'abajama wawe bumvise gute kandi ndibaza yuko wisanse à l'aise vraiment ego ndashimye cyane kubw'iki kino kiganiro birakenewe n'ibintu bitavugwa nkuko mwanga utaguye muvuga n'ibintu bitavugwa niba ico nagomba kumbwira nawe ariko aradukurikirana ikibazo
hanini si ico kuguma kuva muhira canke kutava muhira, ikibazo ni conscience, La prise de la conscience. prise de conscience. naho navuze yuko nkiryohewe kuguma muhira, je suis conscient ko umunsi umwe nzotegerezwa gusohoka kandi vous me prenez pas, nditeguye igihe kigeze nzosohoka. Ikikenewe ni ukumenya ko aho hantu si wanyu, ni kwa papa na mama wawe. Ifo ko usohoka hanze mugabo igihe kigeze. Yego kandi nkuko mwene wacu bivuze Laurent, kudafata risk niyo risk ya mbere ibaho. Mwaho quand même habeho risk ziri calculé. Ego, sabe Big Zoe atubwire. Ego. Jewe nagiye n'ikiganiro aba nkuko abivuze exactement. Sikugira tubwire ngo utarasohoka canke ibiki, mwene kugira ngo habeho ko kubimenya. Wicaye imuhira, wicare muhira mu gusijishurira abahanze. Riko riracinzira yawe yo hanze yo gusohoka. Ego hama riske bayivuze kenshi naje sinza kurengana ntayivuze. Nta munsi numwe umukuva imuhira bizo bikintu nko kumenga ni izi nyene bizoba biryoshe nyene ntuzewe yayo hateza kuba ako kantu nyene kumva umenga ebana hariho ikintu urekura dato façon ngira umuntu arekure afata ikindi kintu gishaje cyo kugira icure kuye. Donc kandi abantu banabimenye abavyeyi birana baryohera umuvyeyi n'abavyeyi bakinyana zo kucanira nyene ngo have mugo umuvyeyi yakubonye biramuryohera akubonye ufata ubuzima mu maboko koko baso y'umuvyeyi ugumura umwana wiwe nawe gira 30 35 40 uri umwana we ntibihinduka n'umunsi wagize abana nawe n'abana bakagira abana abaye kirihugu bugumura umwana wiwe. Donc nta munsi rimwe azogira bo umuntu agupusa aguma gusubiramo ikintu hewe ntugira kijya we nturagera hajya mugabo nyine aba yipfuza kukubona uhari. Donc mu kuhaja amenya yuko uri umuvyeyi bimuryohera. Rero urumva yego ubuzima nuko bumeze atamugize vraiment nta ntambwe shashutera. Ukiri ngaho nyene hari ico wabivuze ko mu ndirimbo ya Sigwanje tukaba turi kumwe n'umustar abamuzi baramuzi mu mahap je narenda yisubiramo Sigwanje birananira. Donc nena musabye ko akapera mugabo azokigira mu kindi kiganiro sinzi yazanye na album yiwe. Album yanje nshasha, album yanje ya mbere yitwa Sigwanje nyene. Album yitwa Sigwanje nyene ntibiriko. Ego bona nabivuze mu ndirimbo byahaswe no kuntera ingorane cyane ku bantu benshi. Nivuga ngo ndimo muze mu yimpere bya bihungu bifite imyaka 30 n'iyindi renga. Bijya bidasumye ayo bikorera biyahereza mu biyeri bigatayijero kudodorera ku bavyeyi. Aba nkiririmba nta ngorane byateye ko naririmbye mbimuhira kandi n'imyaka imyaka 30. Naza ko narenza ko nk'umwe uko nta ngorane byateye ngira ngo gushika umunsi aba rero nayisoye 2015 na ibintu by'umuziki n'ivyumvikana cyane hama 2018 wamye ko bise 2019 2018 abantu baratangura gusubira kuyumva n'intuze wamenga ni shasha. Donc ama media subire gukora entertainment yo kuri internet subire gukara donc puf icyo cyabirangarukako we ngo uratuvuze ngo bazaga abantu bose babuhiri wabo bibavuye ko nibiki abantu bose ntibamwiri wabo bibavuye ko mugabo tujuru nkuko tubereje iganiro cyacu yari just gukora gusa kuri yo point nimba wumvise naragukoze ko nivyo hari umuntu akibi wabo atahijero kudodorera ku bavyeyi batabishaka kandi amahera akora ayahereza mu biyeri mugasi mwese si twese mugabo ushobora kuba utanayahereza mu biyeri akaba ari wundi ayahereza mu bindi bintu bitandukanye mugabo bidakenewe atari muri investissement. Urumva kuko amahera agaciro k'amahera ni umuntu atungishwa n'ivyo yabitse natungishwa n'ivyo yariye canke yinvestishije kubika no kuinvestisa n'inoze. Rero umva album irahari kiragurishwa, album yitwa Sigwanje na album yanje ya mbere ukunda hub kunda vyumviro byo kuyaga ndirimba plus vyumviro. Imiziki yanje ntiyoroshe gukoresha mu myidagaduro bwiroroshe gukoresha mwanya wo kwiyumvira. Ego yeah. Nibaze yuko mwavyumvise arabicagaguye ariko tuzomutumira mu kiganiro citwa The Password kivuga nyene urumva ko The Password nyene arakantu nyene ku munsi azokwisanzura
kabe n'akaryo ko kuja kuri ntuze ya question YouTube yacu urabe the password bavuga iki, urabe the smart mind bavuga iki, urabe kuri kukayi bavuga iki. Big Zoe azoba ari umutumire akurikira muri the password. Twizere yuko mwakwika ibiganiro byacu, mukomeze kuturaba kuri mukurikirane kuri Facebook zacu, Instagram, YouTube, Twitter, hose turahari, ibiganiro biri on top kandi baza ko tutarabamaramaza. Shimire tumire bacu kandi wumvise yuko baduhaye n'ikindi kiganiro, mugume mudukurikira. Ababakunze bandike commentaire hasi, turi ready kuba bagarukanira bavyemeye. Peace and love. Peace, yeah. Yeah man.